muvyerekane kumuramba. Bwana wetu asifiwe. Nakanya keza tugomba tubanze twakirane mu ngoro y'Imana. Mwebwe mwese mwatugendeye hano mu ishengero rya Ezebu, ubwiriza ni Mushasha Carmel muri Mabanda, ariko kandi muri misiyoni Kididagi twahora dukorana, ariko ntitwahora tungana uku. Ni ikimenyetso cy'uko dufise abashitsi hano mu ngoro y'Imana. None rero turabahaye kaze mwese mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Munkundire manze ntere hano inyuma. Turafise umukozi w'Imana ubwiriza ashike hano aturamutse, tubwire na dava, hanyuma tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Kaze umukozi w'Imana. Imana yacu ishimwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma bampaye umwanya ngo ndabaramutse, nk'uko babivuze, nanjye ndi umwe mu bakozi b'Imana, ariko nta gihe kirekire ndamara hano. Hanyuma nkaba nifuje kubaramutsa, nkaba nitwa Niyitegeka Elias. Imana iduhe umugisha. Amen. Hanyuma bari kubaramba bati mwishengero irihe? Je ni mwishengero rya Ezebu, nuko tugira Imana. Bwana wetu asifiwe. Basi hashobora kuba hari abandi baje bava mu yandi mashengero bari hano kuko ingoro y'Imana iruguruye, cyane bakuye muri Ezebu mu ubwiriza. Tubahaye kaze, ariko tubone abo duhaye kaze, tumarike amaboko turabe batugendeye. Tumarike amaboko turabe abashitsi bari muri twebwe. Tumarike amaboko turabe. Haleluya. Turabona barimo. Imana nibahezagire. Mbega tubakire mu izina rya nde? Tubibereke. Amen. Nuko twagomba tubandanye n'ibikurikira. Bahejeje guhana ikaze, none rero twagomba tubandanye amajambo y'Imana aherekeza uyu munsi mukuru, cyane tuza kwishimikiza mu gusenga Imana. Turabazi ni n'abana twirereye, Tuyizigire Richard na Irakoze Assa barahanye amasezerano, hanyuma abavyeyi baravyemera, amategeko y'igihugu aravyemera, kwa muganga baravyemeje. Saho gusa baraje kumwigisha abarongoye, arabibemerera mbere atako arabagirira indagano. Mu nyuma baciye kuri uyo mwarimu basaba umubwiriza kw'indagano zabo zobera imbere y'ishengero. Twarabibemereye, ishengero naryo rirabibemerera. Uyu munsi
ni ya tariki badusezeranira, batubwira bati tuzokwihangana kugeza ku itariki yacu igeze. Izi tariki rero za no munsi ni itariki zabo. Eyo yasuko suko. None rero barakoze cyane, bateye iteka Imana, bateye iteka abavyeyi, bateye iteka ishengero. Iyo Mana yacu nibiherwe icubahiro. Amen. Guhera ku murongo wa 18 haravuga ngo uhoraho Imana haravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko byose byo ku misozi n'ibiguruka mu kirere byose ivyo uhoraho Imana yari yabumbye mu ivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cose rica riba izina ryaco. Murongo wa 21. Maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cyabwo. Ubwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu, maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Amina. Bwana wetu asifiwe. Twariko tuvuga duti Imana niyo yatanguje ubukwe. Iyo tubona abantu biyemeje bona ubwabo kwishingiranira kugira ngo bashobore kubana, si bo baba babitanguje. Imana niyo yatanguje ubukwe igihe yarema umusore wa mbere Adamu. Imana imuremye imushira mu itongo, ntaco yarabuze, byose yarabironka, yararya neza. Adamu ntaco yarabuze. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Lisha ntaco warubuze muhira, warya neza, waryama neza, warufise aho muryamana barumunawe, sivyo aho mupfukana, nta ngorane, ntaco warubuze muhira. Haleluya. Ariko Imana iritegereza mu byo yaremye byose kandi isanga ni byiza. Ivyitegereje itemberera Adamu, iravuga ati naho biruko Adamu ari mwirungu, ntameze neza, ntatwenga, ntaryohewe, Adamu ntaberewe neza. Hanyuma ikiravuga ati ngomba ndamujewe Imana, ngomba ndamuronderere umufasha, kandi atari umufasha wari we wese. Bibiri ivuga ngo umufasha bigize gute? Bikwiranye. Umufasha bikwiranye. Isha wabyumvise? Umufasha mugize gute? Bwana wetu asifiwe. Umufasha bikwiranye. Imana ngo ikisinziriza Adamu.
hanyuma ihejeje kumusinziriza ngo icifata urubavu rwiwe irarubaga neza irikuramo inyama. Iyo nyama ica iraruhindura, Imana irayihindura iyikuramo umugore. Haleluya. Imukuramo inkumi, ashobotse kuvuga umugore, inkumi aca aryamika iruhande ya rwa rubavu nyene hahandi yomorora ya nyama, ngira ngo rishara cabona urubavu Imana yakuyemo, yarukuye mu kuboko kwahegarije, mu kuboko kwawe witegereza kuko bapfu. Aho urubavu rero wari kimuga kare, wari kimuga wagenda uhengamye kubera ko Imana yari yarahomoroye iki inyama. Waraweta sifiwe. Wari kimuga mu kugenda ntiwagenda neza, nico gituma nta kamwemwe wari ufise, ntiwari uryohewe, hari cari kibutse. Yesu ashimwe urubavu rwawe. Hanyuma rero Imana iciyongera irakangura Adamu nk'uko yakanguye Rishari, iramukangura Rishari. Mu bakobwa bose uriko uratembeye witegereza ubona mwundi, warawita sifiwe. Adamu Imana iramubaza ati Adamu, ibindi vyose waravyise amazina, vyose waravyise amazina, none ico gikoko kiryamye iruhande yawe naco niki cita izina? Adamu aca arazanzamuka arikangura, akiza araraba, nakara ko mu mara yanje, ni igufa yo mu magufa yanje. Haleluya, haleluya. Ati mbere Adamu aca arashishikara, ati mbere azokwitwa umuki, azokwitwa umuki. Ivyo mugenda rero muravuga ibindi ayandi majambo ntazi, ngo mupfasoni, muzetswa nzu n'akazi kanyu. Bibiri ivuga umuki, azokwitwa umugore kuko akuwe hehe? Mu rubavu rw'iki? Nivyo. Haleluya, haleluya. Umugore ati nico gituma mbere uyu muntu nico gituma Rishari azoheba se na nyina akaza kubana na Asa Irakoze ibihe bingahe? Akaramata. Wumvise gaje? Aho nimba byakugoye na biraheze, c'est fini. Nimba watoye igufa ritariko, nimba watoye urubavu rutariko, nico gituma ujuheba so na nyoko ukabana na Asa iki akaramata. Kare mwari imibiri ibiri, umubiri wa Rishari hirya, wa wundi umugaye na rwa rubavu rwagenda rwibereye hariya ruriko rubarondera. Hanyuma rero uyu munsi ubaye umubiri umwe. Mbega none kubera iki Imana yashimye gukura umugeni mu rubavu rw'umugabo, itashoboye kubumba uwundi ikamugira umugore hama ikabana nawe? Oya, hari impamvu Imana yabikoze uko. Icyatumye Imana ikura umugore mu rubavu rw'umugabo, Imana hari ico yagomvye mu bumana bwayo no mu gushaka kwayo. Imana yagomvye abo bantu babiri icambere bongere bagaruke babe ubwo twavyumvise imibiri ngahe?
umubiri umwe avyumva muri we ko ari igufa rikwiye kumwegera ko arakara kaba muri we indani kaba muri we ni igufa rero ry'umagufa yanje nakara ko mu mara yanje. Ivyo vyerekana ukwiyumvanamo kuri hagati y'abantu babiri biyemeje kuba umwe. Icya gatatu vyerekana gukomeza urukundo ruri hagati y'abo bantu babiri biyemeje kuba umwe, bagire urukundo atari urwo kuvana ariko urukundo rwo guhuza imitima, rwo guhuza byose kugira ngo koko bibabashishe kubandanya baba umwe. Ubwa kane ni ukugira ngo bakomeze kubabarana. Bwana wetu asifiwe. Kugira ngo bakomeze kubabarana. Iyo umubiri ari umwe, kugira nasanze imibiri ibabarana, wofata agakwashu cyangwa ugwende, tukobe tuvuge igikwashu cyangwa ushinge, wicubite mu rutoki gusa ngaha, uvyumvira hehe? Uvyumvira hehe? Mu bwonko, sivyo none? Uvyumvira mu bwonko kugize gute? Kubabaye, sivyo? Umutwe ujutembereza ukacugira ati wababaye, mbere ukacubwira amaso ati raba ku rutoke ko ata kintu cabaye, tambura ugatsitara. Uvyumvira mu bwonko ikintu cyambere ubwonko bukubarira raba kwiro ryamyotse, uca wirukanga kuza kuraba, mbere wanagomba n'urubuka ntuza iruka rimwe n'ukuboko, sivyo none? Kubera ni imibiri kwiyabwirana yonyine, imibiri yakundana rero. Bwana wetu asifiwe. None rero icyatumye Imana ikura umugore mu rubavu kugira ngo abantu babiri biyemeje kuba umwe bame bababarana, bame umwe agize ingorane ubundi abe yabimenye ababarana. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Ubwa gatanu, utararongora cyane utararongorwa yame amenya ko hari igice abuze. Haleluya. Uwo muntu atararongorwa n'uyo muntu atararongora, Imana yabikoze uko kugira ngo uwo muntu atararongora amenye ko hari igice abuze. Imana yabikoze uko kugira ngo uwo muntu atararongorwa amenye ko hari igice cy'umubiri agize gute? Abuze. Nico gituma rero umusore canke inkumi bama bashika mu biringo bigoye vyo kurondera kwikwiza. Mwe wese muhungu ugasanga umwanya rose ariko ararondera, aho bo bazarishara ati wareheje inkumi zingahe? Aha yotubwira ku muriri. Bwana wetu asifiwe. Mu ndirimbo gatoya, indirimbo ya Salomo, tuharabe amajambo y'umukwe n'umugeni, tuhabona amajambo kugira ngo tuhape tugenda no kurangiza. Indirimbo ni igitabo cya kera n'amajana 761, n'amajambo muyumvirije muza gusanga Richard na Assa bayasangiye, kuko ni igice cya gatatu here ku murongo wa mbere. Ahandi hose baravuga bati amajambo y'umukwe, amajambo y'umugeni. Mugabo iki gice cya gatatu nibatwereka ko ari umugeni yayavuze n'uko ari umukwe yayavuze.
mugabo ko bayanditse duca dusanga bose uko ari babiri bayahurirako. Ku murongo wa mbere avuga ngo mwijoro ndi ku buriri nararondeye umugabo umutima wanje ukunda. Koga nayo avuga ati nararondeye umugore, nararondeye umukobwa cyangwa umugore umutima wanje ukunda, ndamurondera ndamubura. Ajya ararondetse umutwe ati none jewe tuzokubakana ninde, azoba ameze gute? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndavuga nti hinge mbyuke ngende mu gisagara mu nzira no mu hiyaguye haho ndondere uwo umutima wanje ukunda. Naramurondeye ndamubura. Duhura n'abashibamyi bagendura igisagara, ndababaza nti mbega mwabonye wa wundi umutima wanje ukunda? Maze kubarengana gato mbona uwo umutima wanje ukunda, ndamufata nanka kumurekura kugezaho namushikanye mu nzu ya mama, mu nzu y'uwambyaye. Amina. Haleluya. Sivyo? Hasi niko byagenze. Nuko nyine ibyiyumviro biba byinshi. Nomukura he uwiwanje uw'umutima ukunda, ndamukure he? Murahava muragenda murabaza mubona naka nokwemera, nubona naka nokwemera. Umwe wese arabaza n'uwundi arabaza. Harabababwiye bati oya urya namba kubera imvo izi nizi nizi. Uwundi arabaza ati ego kubera imvo izi nizi nizi. Ntawuzi ibyo mwabwiwe. Haleluya. Ariko ngo hagera igihe ngo acarabona uw'umutima wiwukunda, ngo acarafata yanka kugira gute? Kurekura. Yanka kurekura kurugenza ndamushikane mu rugo. Haleluya, haleluya, haleluya. Turangize mu Efeso gatoya. Abantu babiri bagira bubake ntibobura amategeko abagenga. Turondere rero amategeko naho byabaye uko mutegerezwa gufita amategeko abagenga kugira ngo uko mwase kurekurana, umwe agiye kuba umugabo uwundi agiye kuba umugore. None Paulo yabivuze gute? Abibwira Abanyefeso 5 ku murongo wa 22 umubano wo mu rugo rw'Abakristo. Yaravuze ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza wayo, ari wo mubiri. Hariya ku murongo wa 33 avuga ngo ariko namwe nyene umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Haleluya. Uno munsi muhindutse umugabo n'umugore, mugiye gushinga urugo rwanyu, ni ishengero rishasha mugiye